Ndagushimiye cyane wewe uriko urakurikirana iki kiganiro kandi ndaguhaye kaze wagize neza. Imana ikugirire neza ivugane nawe iciye muri ano majambo. Past.Acher niyo nizigiye ndabandanya mvuga kuri rya jambo rivuga ngo ni kubera iki, ni ibiki twofatirako kugira ngo twemeze ko vy'ukuri Bibiliya ari ukuri dushobora kubakira ku buzima bwacu. Naramaze kuvuga bibiri muri ivyo. Naravuze ko dufatiye ku vy'Imana yivuze ko yonyene ubwayo tuza gusanga ivyo yahishuye ari ukuri ntaharirizwa. Kandi naravuze no ku bintu vyanditswe muri Bibiliya bitaraba hanyuma biza kuba uko vyakavuzwe. Tugiye mwido nido dusanga vy'ukuri nta kuntu nakumwe umwana w'umuntu yari kuvyiyumvira. Ni Imana yahumekeye abo bantu, ni ya Mana rero igororotse, ni ya Mana izirinenge, ni ya Mana izi ibintu vyose. Iyirinze ivuga ikintu ibizi kwira vuga ukuri. Ngira mvuge ku ca gatatu gituma dushobora gufata Bibiliya nk'ukuri hanyuma tukayubakira ku buzima bwacu tukayigendera n'igihe iri kwidusaba gukora ibintu bitamenyerewe canke bidakunzwe mu mico yacu canke mu miryango yacu. Ico naco nikihe nuko hariho ibintu Bibiliya ivuga iyo wiyumviriye ku nkurikizi zavyo uza gusanga ari ukuri naho kumbure rimwe na rimwe abantu batobishima. Ariko Bibiliya burya ntiyihenda, irinze ivuga ikintu urimvira neza ku nkurikizi zacu niho ucubona ko ari ukuri. Hari ikintu Bibiliya ivuga ngira mpereko, ivuga ko umuntu wese arafise agateka ndemanwa ntavogerwa, dignité ikwiye kubahirizwa kandi gakingirwa. Turabibona mu Itanguriro 9 ku murongo wa 6. Imana yavuze ngo umuntu wese azosesa amaraso y'uwundi muntu nawe ayiwe azaseswe, ngo kuko umuntu namuremye mu ishusho yanje. Burya kubaha agateka k'umuntu ntibikwiye kuvana n'amafaranga afise, ntibikwiye kuvana n'amashuri yize, ntibikwiye kuvana n'ubwoko avamwo, ntibikwiye kuvana n'inguvu afise mu buzima bw'igihugu. Igituma agateka k'umuntu gakwiye kubahirizwa nuko yaremwe mu ishusho y'Imana. Iri jambo riroroshe kuvuga, ariko uravye muri kahise k'isi ingene abantu bagirengagije bagakora ukundi kuntu ugacuraba n'inkurikizi zavyo, niho ucubona ko mu vy'ukuri vy'Imana ivuga ari ukuri. Reka duhere ku bagiriki ba kera imbere yuko Yesu aza, muri babahinga babo imbere yuko Yesu avuka nk'umuntu. Bamwe mu bafilozofi b'abagiriki baravuze yuko Imana, bo bizera Imana nyinshi, zaremye abantu, bamwe zibagenera kuzoba abatware b'abandi, abandi nabo zibagenera kuzoba abaja babo batware. Hanyuma mbere bamwe baranavuga neza yuko nk'umuntu we wafise urukoba rwirabura, uwo nta nibindi, uwo biragaragara ko Imana yamuremye kugira ngo abe umuja w'abandi. Ni ukuvuga amoko amwe yaremewe kuba abaja bayandi moko. Ico ciyumviro caranditswe, bamwe baracizera baragikorerako, ariko kubw'abazungu muri kiriya gice c'isi kiri mu burengero bw'izuba l'Occident bacakiriye bakacemera, vyavuyemwo urudandazwa rw'agaterasoni w'abantu, esclavage, trafic des esclaves. Aho muri Afrika kuva mu mwaka w'1526 gushika mu mwaka w'1867 Afrika yatakaje abirabure bangana imiliyoni 12,500,000 batwagwa mu bihugu vyo muri Amerika nk'abaja, bakaja gukoreshwa ibikorwa biruhishije cyane, atagahembo ataki, baracuranguzwa, abavyeyi baratandukanywa n'abana babo, abo bakozi bitwa baja barakubitwa, baricwa, barafatwa nabi cyane. Abazi kahise canke abakurikirana kahise cyane murazi yuko n'uyu munsi turiko turavuga turi mu kinjana ca 21 inkurikizi z'ibi bintu ziracibonekeza mu bihugu bimwe bimwe. Mu gihugu ca Jamaica abana benshi babaho batitabwa n'abavyeyi babo, kuko mu gihe ca esclavage abazungu bariho uburenganzira bwo guhuza umugabo n'umugore babirabure kugira ngo bavyara abana bakomeye bazobabera aba esclave. Bica bituma haza umuco wo kuvyara abutazorera. Ivyo rero murabizi y'igihugu kigwije abana batarezwe bikigira kwingaruka mbi cyane gushika n'uyu munsi muri Jamaica iyo ngoranira cyahari. Muri Amerika umusoda w'umuzungu, umupolisi w'umuzungu abonye umwirabure yamayiteguriye kurasa, kuko n'igihe igipolisi ca Amerika cashigwaho igikorwa caco kwari guhiga abaja bahunze kwa bashebuja.
iyo mentalite, ivyo vyiyumviro vyo gufata umwirabure nk'umuntu wo gucuranguza hariho gushika n'uyu munsi abakibigenderamwo, mbere n'abari mu gipolisi ca Amerika. Sindiko ndavuga ko abazungu bose banka birabure, abapolisi bose b'abazungu banka birabure, oya, ndiko nerekana inkurikizi ziki cizerwa c'abagiriki ba kera washaka babayeho imbere yuko Yesu abaho nk'umuntu, imbere yuko avuka mu mubiri nk'umuntu. Iciyumviro cabo cagize ingaruka nyinshi kandi mbi cyane gushika n'uyu munsi ndiko ndavuga. Ariko Imana yari yaravuze agateka k'umuntu nigakingigwe, kuko yaba uwirabura, yaba uwera, yaba utukura, arimwe agashusho k'Imana, ntibivana n'uko umuntu asa. Hari uwundi mugabo yitwa Itara, Adolf Hitler, yabaye umukuru w'igihugu c'Ubudagi, ari nawe yakweze mbere intambara ya kabiri y'isi yose. We yemera ko hariho ubwoko buruta ubundi, kandi ko hariho ubwoko bubi bukwiye guhona bukava kw'isi. Aha amariye rero kuba umukuru w'igihugu, ivyo vyiyumviro vyo yabikoreye ko cane, hanyuma aja muri ico gikorwa cyo kurondera ubwo bwoko bwo guhonywa, maze bituma haba intambara n'ubwicanyi buteye isoni. Bavuga ko abaserangura kahise bavuga ko bwahitanye abantu bababa imiliyoni 17. Imiliyoni 17 z'abantu barapfa bazize ikiciyumviro c'umugabo umwe yavuga ko hariho ubwoko bukwiye guhonywa. Ariko murazi ico Imana yavuze, umuntu wese yaremwe mu ishusho y'Imana, nico gituma agateka kiwe gakwiye gukingirwa. Hani iwacu kumbure twava twibaza ngo abo vyagoye n'abanyamahanga gusa. Hani iwacu hariho ivyizegwa vyashizweho vyemeza yuko abatwa ari abantu bakwiye gukumirwa, tudakwiye no gusangira nabo bivanye n'ubwoko umuntu arimo. Kandi n'uyu munsi ari ababigenderamo. Ndizera yuko mu bantu bakigendera muri ivyo bintu atabakirisu barimo, kuko kugendera muri ivyo bintu nukunyuranya n'ico Imana yavuze. Agateka kazina muntu nigakingirwe, umuntu wese arafise agateka ndemanwa dukwiye kubahiriza. Hari ikindi kintu cabaye, ni vyinshi vyabaye, ariko ndeka mvuge kino cerekeye abagore. Bakavuga ko agaciro k'umugore kavana nuko yavyaye, kandi cyane cyane akavyara abahungu. Imana ntiyavuze ngo agateka k'umuntu nigakingirwe kuko yavyaye, nigakingirwe kuko ari mu ishusho yanje. Burya naho umuntu atovyara hariho agateka agumana. Iyi mico rero ifata nabi abantu batavyaye iranyuranye n'ijambo ry'Imana, abantu b'Imana. Nivyo kutavyara si ikintu umuntu yo kwipfuza. Iyo umuntu aramutse yubaka urugo aba yipfuza kuvyara, ariko bishitse ntibibe, nta muntu yarakwiye kubizira, kuko uretse ko ivyo bitamukuramwo ka gateka k'Imana Imana yamushizemo biciye mu ishusho yayo. Nivyo kuvyara si umuntu avyikorera, hariho igihe vyanka umuntu yabishaka. Iyo rero umuntu ananiwe n'ikintu yashaka si bakwiye kukizira. Kandi noneho murabizi n'ivyo buhinga bimaze kuza, biramaze kugaragara yuko kutavyara ku mugore hari igihe kuba kuvuye ku mugabo. Ariko muce muri abagore bakubiswe, abagore batutswe, abagore batuntujwe muri kahise k'iki gihugu bitewe nuko batavyaye abahungu. Kandi Imana nayo yaravuze yuko mu vy'ukuri umuntu arakwiye gukingirwa dufatiye ku kintu kimwe gusa, agashusho k'Imana kamurimo. Kandi nubu niko ndavuga ibi no mu ngo kumbure z'abakirisu hari aho usanga ibi bintu bihari, kubera bataronse umwana w'umuhungu canke bataronse abana, ugasanga agateka k'umugore karahungabanye. Imana ikavuga ngo oya, umuntu wese ari mu ishusho yanje niyubahirize. Muri ko murabona rero ingene ijambo ry'Imana turyubahirije vyinjira mu mibereho y'ingo, bikaja mu mibereho y'igihugu, bigaca mu migenderanire abantu bagiriranire. Ico cari cambere. Reka mvuga ica kabiri. Imana yavuze ucimviriye ko neza uza gusanga vy'ukuri ari ukuri. Imana iravuga ngo ntukiganyire kuko itwitayeho. Ni Matayo 6 ku murongo wa 25 gushika kuri 34. Hari amajambo meza cyane yerekana yuko Imana yitaho ivyo yaremye, washaka bidafise agaciro nk'umuntu. Ivyatsi, inyoni irazishariza, irazigaburira, iratunganya ibintu ku buryo zironka ico zirya. Kandi murabizi inyoni ntifise agaciro nk'umuntu, kuko hariho ivyo idafise. Hariho ntifise umushaha, inyoni ntitahura, nta bwenge igira nk'ubwo umuntu afise. Umuntu Imana yaramurutishije ivyo yaremye. Nimba rero yitaho ivyo bintu bito bito, ni gute Imana itokwitaho umuntu? Ibi ntibisigura yuko umuntu acabaho ari umunebwe atacakora. Oya, ni ijambo ritubuza gusa kubaho mu ruhagarara n'ubwoba
dutinyirira kazoza tukizigira Imana yaduhaye ivyatumye tubaho ko nibindi zo bidushoboza tukabishikako. Mu gihugu cacu turafise umuco, turafise ingeso yo guca umwano, no kuvuga nabi ivyo ufise canke ivyo ukora canke naho ukabigabanya ntubivuge neza. Birafise ivyabisigura muri kahise kumbure rimwe na rimwe kwara bari kugira ngo abantu ntibavuge ngo urishima canke ngo bahave bibaza ko utunze cane bace bakugirira inzigo, bahave bakugirira nabi n'ibindi n'ibindi. Ico nshaka kuvuga ni ingeso yo kuvuga nabi ibintu vyawe. Hariho abantu bakunda kwivuga ko ibibi, kwiyatura kw'ibibi, naragowe, ndahumiwe, ntaco bizovamwo, ntaco nzoshikako, ugasanga mu kanwa kabo hambamwe amajambo mabi, ugasanga mu vy'ukuri bariko barahonyanga rya jambo Imana yavuze ngo ntukiganyire. Yamaganya akaba ariyo bama bashize imbere, ntibabone n'ivyo bafise, bakama babona ivyo badafise, kandi amajambo yabo akamara amajambo ari mu kwihebura, ari mu kwiganyira. Abahinga b'inyifato bavuga yuko kwiganyira bitera uruhagarara mu mutima, biratera inquiétude, hanyuma bigatera ubwoba, bigatera ukwihebura, le désespoir. Ibi bintu bitatu, uruhagarara, ubwoba, ukwihebura, navyo biraheza iyo umuntu abitevyemwo, biraremera ubwenge, biraremera imitsi, biratera stress. Hanyuma rero iyo ubwenge bumaze kuremerwa, bica bivamwo izindi ingorane, kudasinzira, imirindi y'amasi kaduga, canke umuntu ugasanga yama yiteze ingorane, ugasanga mu mutima w'umuntu nta gutekana kuriho kubera vyamaze kuremera cyane mu bwenge bwiwe, bigaca bihereza n'umutima. Iyo bibandanije rero nivyo bivamwo canke biri mu bivamwo ingwara z'ivumbuka ry'imirindi y'amaraso. Ivi ndiko ndavuga nivyo nakuye mu bitabo vy'abahinga, sivyo ndiko ndiyumvirira hano. Abahinga baravyemeza, iyo umuntu yamana amaganya, yama yihebuye, biragira ingaruka ku buzima bwiwe. Urashobora kugwara umutima kubera ingorane washize mu bwenge bwawe zitanahari, uguma uvyiyumvira ko nzohava ngira ingorane yi, hazohava habiki, hazohava habiki, ugasanga ivyo bintu bibaza ko bizohava biba, birabaye binini cyane muri wewe, bigatinda bikaremera n'umutima wawe, umuntu akagwara kubera amaganya gusa. Umwanditsi umwe w'umuhinga w'umu-Past.Acher yitwa McDonald Bain yanditse igitabo mu Congereza yise How to Relax and Revitalize Yourself. Muri ico yacanditse kera kiramaze imyaka itari mike. Muri ico gitabo niho yigeze nasanze avuga amajambo avuga ngo igihe Yesu yigisha abantu kutiganyira, ngo yariko yigisha ubumenyi mu bijanye n'ubuvuzi bwari burengeye abantu bo mu gihe ciwe, ngo kuko inkurikizi z'ukwiganyira ku magara y'abantu ngo zagiye gutahurwa neza mu buhinga bwo kuvura mu kinjana ca 20 muri medicine. Niho abahinga batandukanye bagize ubuseranguzi basanze hariho ingwara umuntu agwara, kandi ni ingwara mbi cyane kubera kubaho mu kwihebura, kubaho mu ruhagarara, kubaho mu kwiganyira. Uwo muhinga ntiyari umukirisu, ariko yari umuntu yasoma Bibiliya, yarazi bimwe bimwe vyo muri Bibiliya, yaremeje ko Yesu ivyo yigishije n'umuti. Avuga ngo iyo aba abantu boretse kwiganyira hariho ingwara nyinshi zoca zivaho. Ndashaka ngaruka hano mvuga ngo ijambo ry'Imana rivuga ushobora kutagitahura neza, ushobora kutacumva neza igituma kimeze uko, ariko kuba rukuri kuko Imana yabihumetse, ni Imana izi vyose kandi ni Imana idukunda, itotubwira ibinyoma. Ca gatatu ngira ndangirize ko ni ijambo rivuga ngo mubana amahoro n'abantu bose, n'Abaroma 12 ku murongo w'18. Uko mugerageza uko bishoboka kose ku ruhande rwanyu mubana amahoro n'abantu bose. Ariko uravye inyifato z'abantu, ivyo abantu bemera, ivyo bagenderamwo, hariho abantu bemera yuko ahubwo umuntu w'umuhizi n'umuntu agendera ahonyora abantu, n'umuntu akurenganya kandi akabiherana, n'umuntu akandamiza abandi, n'umuntu w'igikenye. Ugasanga ahantu bari no kutera ingorane abantu gusa, abantu bakamara mu ngorane, bakama mu ruhagarara kubera umuntu. Hari abantu bazi yuko iyo wacumuye udasaba imbabazi, uragagaza ukabihakana cyangwa ukavyigamba utahubwo nzogusubira. Muri kahise kacu bari abasuma b'inka baravuga yuko bahejeje kukwiba, baragenda bakavuza inanga, inanga z'ubuhizi nyene bw'ukwiba. Kandi ngo haciye igihe uwakwivye inka yari kubwira ati uzusubire, narakweretse ko ndakuruta, kandi n'ubundi uravye nabi nzogusubira. Murumva uwo muco aho umusuma yigamba ubukozi bw'ikibi bwiwe, abantu bakora ikibi bakacigamba.
igihe cyose abantu bameze gutyo bitera umubabaro mu bantu, mu bavictime b'ibikorwa vyabo, kandi uwo mubabaro uvamwo icuka kibi, kutizigirana, hakavamo mbere n'umubano mubi, hashobora no kuvamo n'intambara. Bantu b'Imana, ico Imana yavuze n'ukuri, si vyiza yuko tugifata minenegwe ngo tucirengagize, naho tutogitahura, naho tutobona icari co igituma ari kibi, ni vyiza ko tumenya ko ico Imana itubujije kiba ari kibi, ico dusavye gukora kiba ari ciza. Kubw'ivyo rero reka dufate amajambo y'Imana nk'ukuri dukwiye kubakira ko ubuzima bwacu, tuzoheza tubone inkurikizi nziza mu buzima bwacu, mu miryango yacu no mu gihugu cacu. N'ubu ndavuga ngo Imana iguhezagire, ikugirire neza, wakoze cyane kubana nanje.